uno munsi umukuru w'igihugu arashobora kugendera igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bigize uwo muryango? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nivyo umukuru w'igihugu muri kino gihe niwe aramutswa Afrika, umwe bwa Afrika n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika? Hari ikintu turinda gutahura, umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi aheje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika, no kuvuga yuko ibintu byose bizoca vyera ngo de. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibi bihugu byo muri no muryango w'ibiyaga binini bya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano mu vy'imigenderanire. Rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje, hari kumbure abatavyibuka, nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nanyine icubahiro amaze kucishura kenshi, avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, wewe wogo mumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye, uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Naye handi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibereye yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. No kuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha makuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati raba nyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Je numva umenga nta n'ingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo barashobora kubandanya, ugasanga mbere barashize naho bagondoza umuntu vyari byanse ko yigarura. Mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro tuba turiho turakorwa kugira ngo mu vy'ukuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda vyaca biryoha kurusha, kuko urumva Burundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none ubanyegereza iki, ubabikira iki? Nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira, ejo tuzobarekura canke hirya y'ejo. None ko nabo barekuye n'uno munsi imbibe zoca zugurugwa,
numva umenga nta ngorane yoba mugabo rero sinomuvugira urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda. ego none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari ntambamye kungana na kwa kundi bagiye bameze. Inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera canke bukagabanuka. Kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yarahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Rero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega leta y'u Burundi kumva iti mbega ubu mumeze gute, mbega ubu mwarigaruye, niho womenya aho bageze no munsi n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cyabo ngo umenye ngo bahindutse neza canke nabi. Murakoze camuduga ku kibazo Siriro kandi yababajije kijanye n'ikibazo c'igitoro yafatiye kuri ingwano iri mu kigobe c'abarabu ati ntije gusongera isibe na burya mu Burundi kibazo c'igitoro cari kicibonekeza. Murakoze cyane no kuri ico kibazo. Ikibazo c'igitoro nivyo ni kibazo nkoramutima ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo worugeranya no mu 2005 yosanga hari ubudasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze aho abantu bariko bararira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga bari ayandi marira kuko bagira bati icompa ibirenge no hakandagira gahembe no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga no munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa no kuvuga yuko dufise aho tugishira aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare no munsi amafaranga mva makungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. Uravye nko kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uku kwezi kwa kabiri umaze kurenza umuriyaridi w'amadolari yinjiye muri ico gisata. Urumva ko umurundi atobura kugira ati ejo ni heza kurusha. No kuvuga rero ko twebwe uko tuzobananya twimbura dusoroma uwo murima weze aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza intambamyi nyamukuru ntiyandi ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru hanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiriye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu ata abantu bariko baronka igitoro ku mastation. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amastation yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeye bukeye
bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeyi ni ukuvuga yuko kizogenda cyongerekana tuzoza turaronka